Turabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu ngo mushishikare kugubwa neza aho muherereye. Tubaye ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, mutabamenye na jewe nsanzwe ndakibatunganiza nkongera kubashikiriza amazina yanje nayo akaba ari Janvier Manirambona. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro cacu cuno musi, tutifuza yuko mbere kinateba cane kubera ko ari ijambo ry'urufatiro rya meditation ryo mu gitondo umuntu ashobora kwirigwana aho abagiye kwirwa mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Umuntu ashobora kuryumviriza ari mu nzira ariko agenda ku bikorwa vyiwe vya misi yose, cane cane kuri mwebwe kumbure mwatsonze sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo. Hanyuma rero umuntu agacagenda araryumviriza, hanyuma canke agashobora no kuryumviriza yamaze gushaka ku kazi mugabo ritamutwaye umwanya muniniya, uri mu kwegere kunebwa. Imana yacu nihimbaza. Tugomba rero dusome ano majambo tuyasangire, aboneka no mu gitabo c'abami ba kabiri canke se igitabo ca kabiri c'abami niko bivugwa neza. Igitabo ca kabiri c'abami igice ca 6, dusome rero ku murongo wa 26 n'uwa 27 kumbure, tugeze ku murongo wa 28. Havuga ngo ijambo ry'umutwe canke se indanzi y'amajambo nkuko abandi babivuga, bivuga ngo igitero c'abasiriya Elisa agitamwo uruhuni. Murongo wa 26 uvuga ngo bukeye umwami w'Abisirayeli ariko arahita hejuru ku ruzitiro rw'amabuye, umugore aramutakambira ati ntabara se mwami wanje nyene ingoma. Aramwishura ati uhoraho natagutabara ico nogutabaza nogikura hehe? None nobikura ku mbuga canke novyengura mu bwato? Murongo wa 28 avuga ngo umwami yongera aramubaza ati mbega niki? Aramwishura ati uyu mugore yambariye ngo ninzane umwana wanje tumurye ngo ejo tuzojya uwiwe. Tubandanye n'umurongo wa 29 kumbura kugira ngo ino nkuru tumira nk'abayigarukiza hano yoba isa n'iyumvikana. Nuko duteka umwana wanje turamurya, bukeye bwaho ndamubarira nti zana umwana wawe tumurye, none yagiye kumunyegeza. Imana yacu nidutabare bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi. Mwumvise n'amajambo twumvise, ariko mugabo kandi ngomba kwijambo tuza kuganira ko turikura ku murongo wa 27, aho ano majambo tubona avuga ngo aramwishura ati uhoraho natagutabara ico nogutabaza nogikura hehe? Imana yacu nihimbazwe. Iyi nkuru dusomye ni imwe mu nkuru zabaye muri iriya myaka ya kahise k'ihanga ry'Abisirayeli, aho byari byaravuzwe, bari barabwiwe yuko nibatitondera ivyagezwe, nibatubaha Imana, nibatagendera mu nzira n'amabwiriza Imana yababwiye yabihanikirije, Imana izobahanisha kubarekera mu byago, abansi bakabatera, kubera yuko iyo myaka yari imyaka igihugu gitera ikindi ku bwinshi. Twebwe abariko bararuka muri ino myaka ntavyo turiko turabona kiretse ivyo twumva muri za Ukraine kumbure n'Uburusiya, ariko mu myaka yarenganye abarutse aho hambere barabizi yuko ayo mahistwari, ayo makuru yari ahari, aho igihugu gitera ikindi gihugu, aho ihanga bitera irindi hanga. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero kino gihe ngo umwami Benihadadi w'Isiriya yari yateye Abisirayeli, hanyuma ngo aho hantu Abisirayeli bari mu gihugu c'Abisirayeli ahugambo ahicisha inzara, kubera yuko ibisagara vyubakwa bikazitirwa n'inzitiro z'amabuye. Uko tubona kumbure parcelle bayizitira cyangwa se bayiclôtura ugasanga ifise clôture, bobo rero n'igisagara cose baragikorotira. Ubu ngo si henshi cane, ariko rimwe rimwe mpanda vyumva nkumva yuko hariho ibihugu bimwe bimwe bishiraho imbibe zubatse kumbure n'amabuye, bagashiraho inzitiro zubatse amakorotire, impome zitandukanya urubibe rw'igihugu n'ikindi, ariko navyo nyene ntibigwiriye cane.
naho hariho ibihugu bimwe bimwe bibigira. Hanyuma rero kubera yuko ibwisirayeli hari clôture, kubera ko hariho clôture, no kuvuga rero ngo Benihadadi umwami w'Isiriya ngo acarugariza ku marembo arazibira, avuga ati uwuzosohoka nzica, hanyuma mugabo awuzoguma indani mu gisagara nta kibazo, nibibereho bazorya ibiriyo byose bihere, nivyahera rero niho nzoba ndabafashe. Murumva ingene novuga ngo yakenyuye iyo ntambara. Rero ngo haratera intambara kuko urumva ntituzi ngo byamaze igihe kingana iki, barariye ibyo bari bafise byose birahera, hanyuma rero inzara irabaduka, kandi baduka ntibari busohoke ngo baje kubwirane guhangana n'umwansi yabateye. Hanyuma rero aba bantu bari indani mu gisagara batari busohoke, hagera igihe ngo habaho kurya abana babo. Bene data, iyi situation yabaye situation idasanzwe, yabaye situation itoroshe, ibyabaye ibihe novuga ngo iyi nzara ntiyabaye kenshi cyane rwose mu Bisirayeli gushika kuri runo rwego bw'uko umuvyeyi afata umwana yivyariye akubahuka akamubaga akamurya. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero muri ibi bihe nyene rero bimeze gutya, uyu mudamu avugana n'umudamu mugenzi we ati rero murabona ko abavye kandi bavuga ngo umuvyimba w'umwana uratwarika, reka rero jewe nzana umwana wanje tumurye uyu munsi, hanyuma nawe uba tuzomurya ejo. Baravyumvikana, umwe ati zana umwana wawe tumurye, je naje iwanje nta ngorane, tuzogirane tuzomurya ejo, kugira ngo barabe ko kumbure ko bwoca. Hanyuma rero baramurya baramumara, bamumaze wa mugore rero barira umwana, nawe avuga ati rero nawe zana wa mwana wawe tumurye, waje ko wanje twamuriye, hanyuma tugomba twipfire nta kundi, hako kumbure byoherera aho nyene. Wa mugore rero wundi nawe ngo aba yagize ubwenge kubw'ikibabagwe c'umuvyeyi, aravuga ngo naho twariye umwana wa naka, umwana w'umubanyi, je umwana w'iwanje ntibakorako, nzotuma nemera mpfe imbere ye canke azopfemo na mugabo amaraso yiwe ntakamarugwe ko. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha. Hanyuma rero ngo acagenda kunyegeza wa mwana, agiye kunyegeza wa mwana rero wa mudamu nawe acaritwara, abonye umwami ariko aragendagenda hejuru ku ruzitiro kumbure rw'amabuye kuri clôture hejuru. Birumvikana yuko rero style cyangwa systeme bubakamo ico gihe hejuru kuri clôture, urumva ko basigazanye n'ahantu umuntu ashobora kugira gutembera akagendagenda. Abica byumvikana yuko na épaisseur ya clôture yaba kumbura ari nini ku buryo umuntu ashobora gutembera, nawe uravyumva. Rero umwami ngo ariko aragendagenda kuri urwo ruzitiro rw'amabuye, ngo aca yumva umugore amwituye, amubwiye ngo ati ntabara se mwami wanje nyene ingoma. Hanyuma rero umwami ngo atarumva nico uwo mugore ariko aragomba yuko umwami amutabarako, kubera yuko ibihe barimo byari ibihe bigoye, kubera yuko ibihe barimo byari ibihe bitoroshe, kubera yuko ibi bihe n'umwami nawe ubwabo bwari bwafutse umunwa. Iyumvire perezida w'igihugu yabuze ingene yotorera inyishu ikibazo cari gihari c'umutekano muke, batewe n'ikindi gihugu cabugarije ku marembo ntawe usohoka, uwosohoka boca bamwica, bose bari biteguriye kuzokwicwa n'inzara. Imana yacu nidutabare bene data. Perezida rero cyangwa se umwami ngo atarumva nico uyo mugore amubwira, aca amubwira ngo natwabiri ku murongo wa 27 ngo aramwishura, ni kuvuga umwami yishura wa mugore ati uhoraho natagutabara ico nogutabaza nogikura hehe? Naco mfise nogutabaza. Mu yandi majambo, reka kungora, igihe nanje ndimwo tugeze mu gihe c'uko mwisama umwe wese asamagwiwe, naho ndi umwami wanyu
nanjye ibibazo mfise birandengeye, nanjye ibibazo mfise nabuze inyishu yabyo, reka kungorera ubwenge, mbega uhoraho natagutabara, hamwe Imana yo ubwayo atariyo yogutabara, jewe ico nogutabaza nogikura hehe? Jewe naco mfise nogutabaza kiretse uhoraho bwiwe ari wagutabaye. Uhoraho atagutabaye nanje naco mfise nogutabaza. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha cuno musi. Birumvikana yuko rero bwa bundi hari ibihe na babandi tubona kumengo barakomeye, hagarigere bakugarizwa, hagarigere bagasugirizwa, hagarigere bakaremerwa, hagarigere bakagera mu mazi novuga ngo abira, hagarigere novuga ngo nabo bageze mu mwishamba rya Nyaganande. Iyo umwana ariranye na ntiyumve, naho twoba twabona kumengo barakomeye, naho twoba twabona kumengo barahambaye, ariko byumvikana neza ko hari igihe nabo bahora bagera igihe bakarengerwa, twebwe tukaza kubitura twiyumvira yuko baba bakemura ibibazo byacu, ariko tugasanga nabo ibyo bikoreye bisumba ibyo twikoreye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha cuno munsi. Twebwe rero tukaza niyo mitwaro yacu, tukaza tukababwira, tukabaganya twiteze ko tubaronka kurukiza, ariko kubera ko nabari abana b'abantu, kubera ko nabo vyahura bwe n'ukundi yavuze bikanka, mbere tukaba twabona kumengo baratwirengagije, byo bimaze kugushikira, je biramaze kugushikira akatari gake, ugasanga ubona nibaza yuko hava n'abana nawe yarengewe. Imana yacu nidutabare. Nibutse akantu kamwe kambaye ko mu myaka yanje yarenganye, mu bantu maze gukorera ndiko ndarondera ubuzima, abamaze kumbera ababosi cyangwa se novuga ngo ba databuja, umwe muri bo rero ico gihe nakoze, hanyuma ndamara amezi kandi amezi atari make atarampemba, hanyuma mugabo kandi jewe ndatekereza ndatuza, mugabo kandi urumva ntivyari vyoroshe. Umaze nk'amezi 5 kamara umwaka udahembwe, kandi atakubwira ngo mfise ikibazo kihanini kinemereye, ahubwo ukabona gusa yewe ntaguhemba. Imana yacu nidutabare. Hanyuma mugabo kandi nkabona nta kindi kintu, nta wanjye wangura, nta mubano mubi, nkabona tubanye neza, kandi akaba ari umuntu tuzinanye, twari tuzinanye, twabanye ibihe bitari bike, novuga ngo nawe nari nzi ko anzi neza kandi nari ndamuzi neza. Hanyuma rero mugabo hagarigera bwo namagabasha kwa amezi abaye menshi, kandi nanje udufaranga nadukeneye, mfise ikintu dukoresha, none bigenda gute ngo nshobore kubona ukora amezi 5 umwaka simende? Mugabo umuntu turazinanye, turakundanye, ibintu nyene nk'ivyo, novuga ngo ni umuntu wa hafi. Hanyuma rero hari umunsi umwe ndasenga Imana, nakwicigwa ndasenga, fata isengesho igihe kimwe ndasenga nti Imana ibi bintu none nibiki? Karashize ingani n'amahera nakoreye nayo nategerezwa guhembwa, nkabona ni ngaya amakashi ndayafise, ndayaronka nuko ndinze kuyasengera, ndayaronka nuko ndinze kugutabaza, ndayaronka nuko ndinze kukwinginga ngo Mana ngo wewe ngo bari we wuzu ntabare, nkaho umengo naye umukwa nyene, kandi yaraye nanjye mvuga ngo narayakoreye, ndayafise ko access, ndayafise ko uburenganzira. Ico gihe ndasenga kubera nabona yuko hari ibintu bigira bipfe mu buzima bwanje bwa misi yose hamwe ntohembwa, ariko mugabo kandi nkabona sindi bwihembe. Hari bigiye uburyo udahembwa mugabo ukihemba, ariko narahora ni no kwihemba amahera y'amezi yose angana gutya ntivyokunda. Ndasenga ico gihe numva ikirere kirugurutse, ndasenga numva isengesho riraje, numva amasengesho araje, numva amajambo kugwa n'ayandi, ndasenga numva ikirere kabisa ari ikintu kibaye kindi, kuko burya iyo umuntu ariko arasenga ikirere kimeze nk'icugaye aravyumva ingene yarikana nk'uduga umusozi mu ruhanya. Ndasenga ico gihe numva n'umwosoro uraje, ndarira ndagirane, ndumva ko mbaye mu bihe nyene kabisa, umengo nyene kabisa ndabaye, nuvuga ngo ndabaye hafi y'Imana. Ndasenga numva nti iyo byose ari ikintu kibaye. Burya tani imisi ngaheze nca mbona wa mubosi acarajya dukira message, acarambwira ngo
guravuza duhurira hamwe ngo ndaguhe amahera yawe Imana yacu nidutabare nta na yambu nta niki uravuza duhurira hamwe ndaguhe amahera yawe turavuga nti ni ryasengesho kwere kumbe none twebwe abantu bari mu rugendo ruja mw'ijuru karashize ingani n'agashahara twakoreye dufitiye uburenganzira tukaronka ari uko turinze kukabohoza dukoresheje amasengesho nsanga rero burya niko bimeze turakwiye kwizigira cane Imana kuruta uko twizera abana b'abantu turakwiye gushira ivyizigiro vyacu mu Mana gusumba uko tubishira mu bahambaye bo mu miryango turakwiye kwizigira Imana cane gose mu bihe bigoye gusumba uko twokwizigira abatuvyaye gusumba uko twokwizigira abo twubakanye kuko nabo baraherwa hari ibyo badashoboye imiryango ikomakomeye wewe uvamo canke nanjye noba mvamwo jembre nta sinikirenga turakwiye kwizigira Imana cane gusumba kwizigira imiryango kubera ni koko hari ibihe bahora baduserukako hari ibihe bahora badutabara hari ibihe bahora batubera inyishu hari ibihe bahora batugirira neza hari ibihe utogira ikibazo c'umuriyoni kuko mu muryango abafise amamiliyaridi hari ibihe utogira ikibazo c'imodoka ku rubanza ufise urubanza kubera mu muryango hari ahantu ushobora gukura imodoka hari ibihe ariko mugabo kandi hariho n'ibihe babandi bari wizigiye hariho n'ibihe babandi bari wishimiye bihora vyanka gucamwo ibintu ugasanga vyahumaganye vyabaye nabi hanyuma bikaba ngombwa ko wizigira Imana kuko situation iba ihari ibivuga ngo muri uno mwanya uhoraho natagutabara twebwe ntacyo dufise twokumarira natwe habavye natwe ibibazo vyatubanye vyinshi uhoraho atagutabaye muri kino gihe ntacyo twogufasha naho ibyo tubwira vyumvikana naho tuzi ko uri umugenzi pamfe naho tuzi yuko uri umuryango naho tuzi ko uri umuntu mwiza ariko iki gihe turimwo uhoraho wenyene niwe ashobora kugutabara kuko natwe twarengewe natwe dufise ibibazo Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha cuno munsi n'ubusi gihe kimwe muri iyo myaka yarenganye hari umuntu abaye mvuga ngo nabaye ndamubera umugisha bivanye n'urugero nariko rwasumba ubwo nawe yariko muri ca gihe kandi n'ubu novuga yuko ndabyumvijanye n'amikoro noba n'ubundi ngifise ico ndamusumbye hanyuma rero aranyitura kama iminsi yose anyitura akantu kose gakomeye agacambwira akantu kose gakomeye agacambwira nimba ikirato catabutse agacambwira nimba baraye ubusa agacambwira nimba umugore agwaye agacambwira nimba umwana agwaye agacambwira byose ugaca umengo byose azana iwanje akama ariko aranganyira nanje rero ico gihe nari mu bihe bitoroshe kandi mu bisanzwe nta na rimwe ibihe novuga ngo vyorohe 100%, ariko mugabo ico gihe nari mu bihe bitoroshe ntabona n'utwe nakorera ugasanga ndadukorera dufise ibindi bintu byinshi byadutwaye hanyuma aransagiriza kugeza naho numva kumwe ngo sinijyana ngo nduhuke saa kumi n'imwe nkaza mbona ngo uwo telefone arabishe aranditse message ambwira ibibazo by'umbwira ibi na biriya numva hageze igihe ndemerwa nanze muri mwaka wasanga njya mu mwanya uharuye ahiniga n'abanjyanye nka saa 10 ndi muri bino bintu bya amavideo nyine yari novuga butumwa ugasanga narenda shira ko amavideo kubera yuko burya kenshi internet ntimeze neza usanga umuntu akoresha bamega yo mwijuru ajyatangura saa 6 agahera saa 11 urumva rero narenda shira ko video kuva saa 6 z'ijoro nkaza kugera mu masaha 7 saa 10 umuntu aciye amvyura saa 11 amvyura kugira ngo ansagiriza akoresheje ibibazo vyiwe kandi utagira ngo ari kuri mituweli wanje urumva nyine nanje nk'umuntu ni hatari haragera igihe numva ndaremerewe numva birananiye nenda namusezerano ngo ni wewe rero iki kibazo uri kurambwira nzocishura basi nzokigukorera nakikwemereye mugabo uyu mwisho tugomba dushike ku uyu apana uyu nibizokunda kubera ko namaze kuwupangira ivyaho kandi no gukuza sinzokwiza mugabo mwisho uzokurikira
ico kibazo ndoca ndakigukorera ako gatare k'ivyo bintu nzokaguha nta ngorane. Ariko mugabo wa muntu vya bintu n'ubundi umengo ivyo namubwiye navyumva kuko urabazi yuko jewe ubuzima bwaciyemwo ubuzima bwakunze azi ko umengo jewe nyene urabona ari hatari iyo umuntu aravye kumbure nk'umuntu ukamubona ariko ararengana ngaho ushobora kubona umengo ubuzima bwaraciyemwo bumeze neza, ariko mugabo kandi harya imyenda y'inzu imibona nyene rimwe naco nidutabare. Burya uwo muntu rero ageregeje numva ko umengo basi vyoba vyiza imigenderanire yanje nawe ihagaze kaza mu gacerere, atari kubera yakoze mwasi ahubwo ari kubera yuko andemereje ibibazo nanje numva yuko ntashoboye kuko mfise ibindi nandi ubwo ari nishoboreye kandi binsagirije binsatiriye. Imana yacu nidutabare bene data tugomba dusenye Imana rero tugarukize ngaha namagwara ahogwa kuvuga muri siko kuyamara, ariko iri jambo ryo mu kiganiro igitondo gishasha cuno munsi ritumbereye kuvuga ngo ibibazo vyawe urimwo, ibibazo ucamwo, uhoraho ubwiwe atari wagutabaye ntiwitege yuko umwana w'umuntu ari we yogutabara. Ni koko hari ibyo umwana w'umuntu ashoboye, ibyo uriko uracamwo hari ibyo umwana w'umuntu ashoboye, ariko mugabo n'ibyo ashoboye nabyo ntazokwama bishobora igihe cose. Ariko rero ukwiye kwimenyereza kwizigira Imana cane, kwizera Imana cane, kurondera Imana cane gusumba kurondera abana b'abantu, ukumva yuko ukwiye kugirira icizere Imana gusumba uko wokigirira umwana w'umuntu. Hanyuma Imana igaheza igakoresha abantu kubera ikoresha abantu, kandi iyo Imana ikoresheje abantu barabishobora bakabikora neza kuko ari Imana iba ibakoresheje. Igihe kimwe nigeze kwizigira umuntu kuko ari nabonye yuko ikibazo mfise umwaka wari warenganye imbere yawo yari yagikontora agikorera ko kandi bigenda neza. Nanjye navuga nti rero ndashaka n'uyu mwaka siniko ndasenga maremare ntaro kwisondesha nsenga kuko ndafise umuntu aza kubikora, ariko mugabo ico gihe ataranki nakaja ntivyakunda. Nari nkiri kw'ishuri muri segonderi, ico gihe nari mpejeje umwaka w'10 ngiye mu w'11 hari muri ko nari ngiye muri orientation ngiye gufata igisata. Imana tunidutabara rero abana b'abantu simvuze ngo ntuzobizere, ariko urugero umuntu akwiye kwizera ko umwana w'umuntu ukwiye kuba urugero rutoya, kuko nigwaba runiniya uzosenyuka mu mutima, uzovurika mu mutima, uzosanga uhuye n'ikibazo. Ukwiye kwizigira Imana cane gusumba kwizigira umwana w'umuntu, kuko uhoraho atagutabaye ivyo umwana w'umuntu yogutabaza ntaho yobikura. None rero gutabarwa kwa mbere kuva ku Mana. Ibibazo uri kuracamwo ni koko urarushe, ni koko urarambiwe, ni koko bimaraze n'igihe kitari gito, ariko ndabona kukubwira ngo uhoraho atagutabaye nta wundi mutabazi woronka. Yewe wabuze amahera yo kuriha kw'ishuri, yewe wabuze amahera yo kuriha inzu, yewe abana bagwariye ko kwashi, yewe wabuze aho urima, yewe wabuze ibi na biriya, uhoraho wowe urushe, wowe uremerewe, wowe wugarijwe imbere n'inyuma, uhoraho atagutabaye nta bwundi mutabazi woronka, nta kundi gutabarwa na kumwe woronka kiretse Imana. Rero birashoboka ko muri no misi wihebuye, birashoboka ko muri no misi wiganyira, birashoboka ko muri no misi uri kure y'Imana ukaba hafi y'abantu gusumba kuba hafi y'Imana, ariko naguhamagarira kuba hafi y'Imana kuruta kuba hafi y'abantu. Abantu ntubagire abasi bawe, abantu si abasi bawe, kuko abantu n'ibikoresho Imana igiye gukoresha mu kugutabara. Ariko mugabo umenye ngo umwana w'umuntu ubwiye umuntu wenyene nta ciza wokurayo kitavuye mu Mana imukoresheje ngo igutabare. Imana yacu nidutabare kandi dusenga Imana rero nta n'amajambo n'amagwara ahogwa. Mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Numuhigwe umuntu yumva yuko ugutabarwa kwiwe ampomyoriye kuva ku Mana. Imana ariyo mutabazi wiwe, abantu nabo ari ibikoresho by'Imana, kuko uyo muntu naho hoba habavye gute Imana izomugirira neza, kuko Imana yanezerwa n'abameze gutyo bafise ivyizigiro byabo byose bashize mu Mana gusumba kubishira mu bana b'abantu. Ariko n'abahombe abizigira abana b'abantu gusa kubera harageregera abana b'abantu bakarengerwa kandi bakananirwa
Imana igomba yuko uyihereza kwivyizigiro kandi bica bigenda neza. Nuko reka dusenga Imana rero, mwakoze kudukurikirana, mwari mutiramenye na jewe Jean Imana Irambona. Nibwo mwese ari rya mbere mukurikiranye bino biganiro byacu, twabahamagarira guconda kuri sabone canke subscribe kugira ngo bikunde bino rubuga rushishikare rukure, tubone ko tutariko turaganira twenyene. Urubuga rumaze gukura nako tuca tubona yuko tudatamba twirorera, dufise bariko barakurikirana ibiganiro, mufise ico mubaza, mufise ico mutwunganira mu vyimviro, mu migabo n'imigambi icokorwa kugira ngo bishishikare kuba vyiza gusumba kuno, murashobora guca muri commentaire mukabitumenyesha, canke naho mukaraba mu mwidondoro wa runo rubuga hari nimero zabi za WhatsApp n'inimero zisanzwe, bashobora kuturondera ukavugana natwe, hanyuma ibyo dushoboye byose tukabifashanya mu byiyumviro, mu guhanurana n'ibindi. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise atubwiye yuko wewe utadutabaye umwana w'umuntu ataho yokura ibyo adutabaza. None rero turasenze umuntu wese aramaze iminsi yihebuye yiganyiye, umuntu yariko yishimira abana b'abantu kandi byari byase ko bamutabara, yari yabishimiye, yari yabahereze n'ivyizigiro vyiwe byose, ariko yumvise n'amajambo akavuga ngo gawundi agera igihe n'abami bakananirwa, agera igihe n'abambaye bakananirwa, agera igihe n'abamiliyardere bakananirwa, bakaruha bakabivamwo, ntibabe tabara umuntu. None rero Mana mbabarira, nunyeze untunganye kubw'ano majambo numvise, bakaba bavuze ngo Mana nyemera ngwiza ko imbabazi, ngomba gusubira kugira ivyizigiro muri wewe gusumba uko ndabigira mwana w'umuntu. Uyu muntu asenze gutyo, uyu muntu afise ico yihanye, uyu muntu afise ico yatuye, yiganyemwo, yihebuyemwo, yizigiye umuntu gusumba kwizigira Imana, numuguze ko imbabazi, hanyuma umusubize mu murongo mwiza wabiteze gutabarwa kuva ku Mana, kuko uwo ari umutabaza utabandi batabazi bose. Urakoze rero wirigwana n'abakunzi ba kino kiganiro bagikurikiranye, imitwaro, ibibazo n'ibindi byose bafise bibahanze bahangayikishije, ubabere inyishu, ubabere umutabazi, n'izina ryawe ryera Kristo Yesu no tubyizeye. Amen.